Donc gusohokana n'abashuga daddy canke n'abashuga mami muri la jeunesse ni kubera ko hari problème de l'argent. Problème de l'argent, abantu dusigaye dushaka kuronka amahera byoroshe tutakoze. Voilà. On dit alors quel moyen sera facile pour nous? Hari umama ariko arawuproposa ati tubonanye. Hajya bayaronka ataco bakoze. C'est ça alors bakoze iki? Est-ce que bakoze mu bisanzwe kujya dusanzwe tumenyereye ko abandi bakora kugira baronka amahera? Akazi kabo karemewe. C'est comment? Donc asanga ati nje sinabara n'umushuga bami hariya turicarana hama ari ama 50,000 yo gutaha. Another day, another vibe, another blessing. Call me Fizz Killer. Call Mike is Yaga Tech TV. Yes, today murabona umwigeme mwiza mubona ngaho imbere Fizz Gituma namuhamagaye. Fizz Gituma namutumye ko kugira ngo aze tuyage tuganire jambo rimwe canke abiri kumbure hari ico vyomarira badukwirikirana bamwe canke mwese. Reka ntabwo ndakuramutse. Ndakuramukije cyane Fizz. Umeze neza? Ndashima. Kumbure hariho nk'ubu ushobora kuba ari bwa mbere aravye akurikiranye ino channel yacu utoba kuzi woba witwa nde? Ba nitwa Mgishanti ya L'Oréal. Ego. L'Oréal avuka he? Namba atari banga afite imyaka ingahe? Ba L'Oréal ndivukira mu Nyakabika. Ego hama imyaka 21. Okay, umunyamuji. Bantu b'Imana murumva ko muri kano kandi kumwe n'umunyamuji. So, ushaka kwimva ati mbe basha Fizz ko ari umukolege agomba mbaza ibiki? C'est ça la vraie question. Donc hari ikintu je maze imisi ndaba mu rungano cyane cyane. Okay. Ku kintu kijanye n'urukundo mu Abajeune. Love. Benshi usanga ama deception agiye atandukanye usanga ubwiye nk'umuntu ati we kubera kuri singo ngo bije ibintu byo gukunda wapi bafuma maranyo ku kayoga canke nka ikinkinje ngo kwiwanje bikaba birakwiye. Mbega ku bwawe nicaho ikintu canke niyahe mpamvu ubona ituma urukundo mu Abajeune rwaramaze gufata iyindi ntumbero? Okay. Ndaza kuvuga ibintu bishika kuri 2 canke 3. Ikintu ca mbere tu te rendras compte yuko ubu unye abantu baja muri ico kintu twita urukundo baba ari les personnes qui ne sont pas matures, donc les immatures. Hama rero ugasanga urwo rukundo rugiyemwo ukiri mutonya. Umaze kurujamwo ukiri mutonya tu n'es pas prête, canke prêt ku strugglinga canke ku vivre les situations zita nyine babona yuko ari za telenovela. Ati je t'aime ariko kandi kutibagiye yuko muri urwo rukundo nyene hariho ikintu bita ama struggle, ibintu bitagenda neza. Donc la plupart des personnes bibagira ivyo bintu bitagenda neza bakabishira akote. Hama ikindi kintu ca kabiri nje mbona menga abantu twese twarabaye abahemu ubunya ama histoire twumva ni nahemukiwe yaramemukiye naka reka ntuzi ivyo yavunze ko urumva jewe sincizera mu rukundo. En fait ubu abantu benshi baradebukiwe n'urukundo, abantu benshi ntibacizera mu rukundo urumva. So kubera iki ayo ma deception nyene uri kuravuga. Hama ikindi naco nje novuga yuko gifise akamaro kanini et qu'on tient pas compte nuko usanga abantu tuko tuja mu rukundo twebwe nyene ubwacu tutarimenya. Fizz sishobora kuvuga yuko njewe nokunda Fizz wenyene jewe ubwanje L'Oréal ntarimenya. So sometimes it take us a time biba vyiza dufashe umwanya twebwe ubwacu tukimenya. Il y a une personne qui aime dire yuko burya umuntu atiyizi wenyene ubwiwe ntashobora kuvuga yuko akunze undi muntu. Ariko iyo wimenya ucumenya la meilleure personne canke la vraie personne mutegetswa kujana. Nandi utiyizi uzopfa kugira ama tentative
nzogerageza ati uyu araje il me drague allez on y va ariko iyo umaze kwimenya uramenya ati nje nkeneye umuhungu ameze uku nkeneye umuhungu yifata uku nkeneye umuhungu nyene uba ufise amaprincipe yawe yep let me stay by there. Okay, turetse ivyo twumva canke ivyo abandi baririmba ku bwawe nka L'Oreal urukundo ni iki kuri wewe? Urukundo ni voyage. Iyo voyage utagendamwo uri wenyene ariko voyage mugenda muri abantu babiri. Abo bantu babiri bakuriye ahantu hatandukanye. Nanje nakuriye mu Nyakabiga nkafata n'umuntu yakuriye hariya mu Kumoso. Urumva bafite ingeso zitandukanye. Urumva bakuze nyene ugutandukanye ariko abo bantu babiri bakadesida kujana muri urwo rugendo maze muri urwo rugendo bakemera imitwaro y'uwundi kabi wabo. Genre c'est un voyage uvuga ati nous sommes là ensemble pour tout, que ce soit tes défauts tes qualités, moi je vais te soutenir. En fait nje nico no kwita urukundo n'ahandi ikindi naco. Urukundo c'est pas un sentiment. C'est plus qu'un sentiment. D'abord c'est une décision. C'est une responsabilité. Abantu benshi rero ivyo ntavyo zitahura. Woba umaze gukunda hamugahemukirwa. Yes, turabantu twese nawe udakunda nawe udakundwa. So kono wamaze gukunda hama nkahemukirwa for sure kandi ukanakundwa nkahemukira donc ugakunda ugakundwa hama ugahemukirwa. Yeah, kubera déjà pour se lancer dans une relation nuko mwese mukundana sivyo ati ndagukunda nanje ndagukunda allez on y va on se lance dans une relation hama après guhemukirwa numwe muri mwebwe aba yashatse guhemukira uwundi. Yep, for sure. Okay, mu gihe uwo yaguhemukiye ariko avant yaragukunda muga akaguhemukira akaja mu bandi. Okay, mu nyuma akagaruka kurondera akagusaba ikigongwe ati jewe vraiment nakosheje naguhemukiye please mbabarira. Okay, muri ako kanya uri kumwe n'undi mumeke. Okay. En plus de ça, umutipe waramukunda. Donc yaguhemukiye waramukunda. Naramukunda. Kubwawe nka L'Oreal canke undi muntu wese karadukwirikirana. Wofata décision iyahe? Alors là ça va dépendre na ma circonstance twaheberaniremo. Genre twahebanye gute? Est-ce que yampemukiye gute? Genre yama déception amwe aba atari lourde novuga ataremereye cyane. Genre n'umuntu mwakundana hama du jour au lendemain ukumva yagiye nko muri Europe. Atagusezeye ataki na kimwe numva nyene yakubwiye. Est-ce que nko onye biratandukanye cyane na décision wewe wofata? Bivanye n'uwundi ati uyu wewe je lui ai surpris namufatanye n'uwundi. Donc c'est deux déceptions zitandukanye. So wabanza ugatahura kwanza mbega ni twahebanye biciye bigenze gute? Est-ce que yambabaje umutima gute? De quelle façon, de quelle manière? Hama rero par après ukacuza kujuja. Ego. Ariko uza ukuba uri kumwe n'uwundi. Moi de ma part nkuko ayivuze. Moi de ma part izogorana kubera ko tu sais nivyo umuntu arafise droit aux deuxième chance. Ariko des fois la deuxième chance ni gake iréussisse. So njabona umenga urigumanye yucyo muri kumye. Ego. Okay. So ntandukire ibindi bibazo bikurikira mbere ko dusozera ikiganiro. Muri no miss umujeune umukobwa canke umuhungu ashaka kukubwira ati nk'umukobwa ati je kujana n'abasore sinshobora tutari mu papa utari mu vieux sugar daddies bikunda. Umuhungu nawe akabwira ati je utari mu mere utari mu sugar mami ufisa kanoti ntibikunda. Ari umujeune kandi akiri mutoyi. Kubgawe bibaza ko vyo biva kuki kugira ngo birinde bigira ku rugero nk'ubwo mu bajeune?
En fait, nugukunda amahera. L'argent. L'argent c'est tout, hein. Bon, ni au terme, si l'argent c'est tout. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais les autres disent que ça contribue au bonheur. Donc, moi, ce que je peux dire, nous, l'amour, il a tant de kanyechane n'amahera. Bamwe bavuga yuko ari amarevanche. Hari umuntu nje nabajije umucuti wanje nyene. Mais moi je sors avec déjà voilà donc ils assument. Voilà mamahera, c'est bien, so kerano ari chic. Nivyo, ça va. Ariko kandi urumva yuko après eux ntibashaka guhereza muri bo. Non, c'est juste kubera ko bafise ikibazo c'amahera. Donc gusohokana n'abashuga daddy canke n'abashuga mami muri la jeunesse ni kubera ko hari problème de l'argent. Problème de l'argent, abantu dusigaye dushaka kuronka amahera byoroshe tutakoze. Voilà. On dit alors quel moyen sera facile pour nous? Hari umama ariko arawuproposa ati tubonanye. Hajya bayaronka ataco bakoze. C'est ça alors bakoze iki? Est-ce que bakoze mu bisanzwe kujya dusanzwe tumenyereye ko abandi bakora kugira baronka amahera? Hein? Akazi kabo karemewe. C'est comment? Donc asanga ati nje sinabara n'umushuga bami hariya turicarana hama ari ama 50,000 yo gutaha. Tu retrouves yuko ubuzima bwawe buri limité ngaho nyene. Ariko des fois ça nous demande d'être sérieux et sérieuse mu buzima bwacu. Donc ça c'est pas vraiment un comportement encouragé. Il est vrai nivyo amahera uri kuraronka ariko banzurabe icuri kuratakaza naco. Gisumba amahera. Sishatse kuvuga ico bariko baratakaza ariko bonye n'ubwabo barabe ico bariko baratakaza en gagnant de l'argent gisumba agaciro kure na hirya amahera. Ego. Imbere yuko turangiza ikiganiro. Ego. Kubwawe wewe. Par exemple ukundanye n'umutipe. Umutipe ifitiye uburyo buke. Le type ushobora kwandikira ushobora kubipa ntago telefone. Rimwe kabiri kangahe gatatu kane gatanu. Okay. Agati nta mente narifise. Kambwira ati sheho tumega twamperanye ushaka kungurira ati nta mahera mfise. Ndakumbuye gusohoka uzonsohokane nta mahera mfise. Donc le type gasanga ari nko muri ghetto kanaka azi life yo ngaha muri Buja Flavor ingene imeze. Uwo muntu donc afise uburyo bubaye ariko aronsa agafana avuga ati mon amour ngo dusangire naronsa agafana. Wow, c'est cute. Uwo muntu nka wewe wo musupport. Avec plaisir cyane. Donc nous kuri fisi abakunzi bacu moi ndazi yuko ari abaza kunshigikira sivyo n'abandi nabo mutashigikira mais je dis la vérité nous kuri kwimara moi je dis bien que umuhungu ariko ararondera sivyo niturashika kuri stage yo kuvuga yuko turafise not we are still searching right rero urikiri kurarondera umukobwa gutahura akumva yumva neza yuko ivyo uri kuracamwe ari vy'akanya gatoya est-ce que aba baronse babivukiyemo? La plupart des riches bari ngaha muji wacu n'abantu bakuze atana kimwe bafise. So wewe rero menya ngo ikintu gikomeye kandi cyane ni vision. Ni vision. Est-ce que le gars arafata umwanya akakubwira par rapport à son vision? Non, déjà c'est sa vision. Arafata umwanya akakubwira par rapport à sa vision. Arafata umwanya akakubwira ati chérie nuko ubuzima no musi bumeze uko. I'm expecting something new. Like ubuzima bwo anytime they can change. I'm working for that. Ndiko ndabikorera kugira ngo ubuzima buhinduke. Uwo mwanya urabaho. Njewe nkoyo. Fizi, I tell you the truth. Man. Jusqu'à la gare. Tugirengo. Ego. Tugire ngo umwana shani sawa, afite urukundo rwinshi. Non, c'est pas ça, mais ça c'est la vraie moi, ni jewe. C'est la vraie moi, ni jewe ni komedi. Imbere ko turangiza ikiganiro, ndashaka kubwa umpera impanuro naka ikajambo ushikiriza abahungu canke abakobwa muri no minsi usanga bari biruka amashuga mami abandi abashuga daddy bavuga bati
je nkeneye kimere kinyihera amahera nkeneye umuvyo nyihera amahera ufise umuduga tamvuruga telefone afise ishida y'amahera gaca nterampa donc niyahe impanuro baha kugira ngo bashe gufata inzira yo kurondera ubwabo no kwiteza imbere. Okay, tambere novuga nuko guys turi kumwe birashoboka. Amahera sahabonekera gusa no pas du tout saho nyene no amahera araboneka kandi cyane kandi na menshi dushize hamwe ingufu tugakora tugakura amaboko mu muntu tugatangura gukora sivyo hama n'ikindi naco murabe neza eske ico kintu uri kuraguza nayo mahera abo bashuga daji cyangwa bashuga mami bariko baraguha nico bagisumba agaciro cyane ayo mahera. Alors, turabe neza kuko imyaka iri imbere on risque de le regretter tellement, on risque de regretter ce qu'on a fait. Kandi burya fizi ubuzima tuburondera muri imyaka nyene tugira turengerane. So guys, just to wake up the morning hama utangura ukore uyumvira ikintu wokora nyene amahera azoza ntazozira rimwe $1 million non mais quand même make azoza hama make azogwira hama ushobore kuba wundi buzima nyene bwiza utari muri ivyo bintu. Yep. Yes, nibaza ko bashoboye kuvyumva mbe wacumugane gute ngo uri n'amatwi yumve niko bayivuga. L'Oriel, reka ndagushimire ku mwanya ushoboye kumpa kumbure wari kwiribaza ati mbega ampamagariye ibiki umuntu twirigwanye dusuragoringana ego vrai mugano byisume ngo aka kadeba kogira ico gafashije kumbure bagenzi bacu ushaka kusa bagenzi bawe ubona ati umuntu ashobora kuba nanje nkaba ndabafise ndetse n'uri aradukurikirana akaba bafise. Donc nibaze yuko no deba igize icibigishije ico donc bashaka bakuye impanuro reka ndagushimire cyane. Rakoze cyane bon ubwa mbere je m'imagine ati bibasha unagira mamagarike mais quand même I liked the content naryohewe cyane na ce qui était dedans naryohewe kubona warakiyumvira ku kantu. Merci, shout out to you. You did it. Kandi ndizera neza yuko abafana bacu baza kukagira iki kubishima cyane. Yes, reka namwe mweko muradukirikirana ndabashimire cyane. Dushaka kuba twavuze ikintu kigutsitaza canke kitakuryohere nico gituma hariho aho kwandika ama commentaire. Andika ngaho munsi utubwira uti kikintu kimeze nabi kimeze nabi kosora aka kantu kumbure mu kindi kiganiro gikwirikira kugira ngo tuzozi twarabe twisuganije ntidusubire gukora amakosa. Yego. Yes, fyonda subscribe ngaho utarayi fyonda ushire ko like ngaho duteze imbere kugira ngo dushobore kuronka gafu ku mwana. Ngari ya dudu. Yes, ndabakunda cyane. Twari kumwe na L'Oriel Wigisha hamwe na Fizkiller kandi ari naje ndiko ndafata n'amasanamu. Oh la la. Ndabwo ko ndabakunda cyane. Ciao ciao. Thank you.